aho isugi ari zike mwe muvuga gute ngerageje kwishura kuri ico kibazo impamvu basi urukundo rudashobora kuramba canke bahemukiranira baburana umwanya burya mu rukundo ikintu ca mbere n'umwanya urumva rero tamuhaye umwanya ntago biba biri seriye naho cyo byumva hama ugasanga ucibona mutoshoborana ikibi cyabo rero hagiye cyagenda tabikubwiye kuki abahungu canke abakobwa twama twumva ngo bahemukiranye bigatuma bistressa abantu ugasanga umukobwa arahevye kuja mu nkundo n'umuhungu arabivuyemo kubera stress umva ubonye wacira ugomba umenye ko fye barahejeje Angel bimeze gute nawe ubivuga ko iki kwanza cyambere nuke kutubeshera nagari bose si bose aho wewe rero uriyo Seri ahembera imana orahe oya ni biri mwibanga reka inyishura cyagi cyatuzanye sawa hama je cyo bivuga ko ego guhemukiranira biva ku mpamvu nyinshi zitandukanye hari gihe ubona umuntu ukagira ibishobisho kumva ibigumbagumba ukumva bakumwe nayo mu rukundo sawa hama ukamupropoza ugacugira imana akakwemerera sawa kubera byari ibishobisho n'ibigumbagumba uko minsi igenda ihera muri kumwe bikagenda birakuvamo ugasanga mu nyuma muhemukiye ukunze uwo nyene mutima wabakunze umva yamukundiye kandi bigumbagumba ibijya bigumbagumba gusa ngerageje kuraba novuga ko ari abahungu bakunda guhemukira mbaza ati gute eka nico nayo naringiye impamvu ari abahungu umuhungu icambere abahungu barakunda kandi bakunda abakobwa benshi batandukanye A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت الجبروت 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 والجبروت الجبروت 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 والجبروت وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في امان الله بحق كافها يعني صادق كفيت كفينا 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 وبحامي وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك Yes 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 hey Yes bakunzi ba Dr. Swaleh unani TV muraho mugwe neza mumeze neza ndabakunda cyane ni Bobo sana ke tubemeze ntambwa kamera ndabakunda cyane nibagiye behind camera kaberege y'Uburundi wo bita Rutwe Imana muhezagire cyane hama uyu munsi rero nta byinshi ndi mu bwami bwa Dr. Swaleh unani TV nkuko mubibona aha turi kuri etage y'8 ukayaga kameze neza ahantu nazanye izi mbuta zibiri mubona ko zisa neza zambaye noirate reka rero maze ndabaramutse mumeze neza agenda meze neza ndashimana ko biri kose wewe turarukanye ikiganiro kiraho uraduha historia yawe ariko kandi ndakugarukanye mu bundi bwami bwa tuyage ibintu byinshi karibu gose ego murakoze ko mikazi ego hama ndi kumwe n'uyundi mucame akazina kawe kandi ntagenda hari ko batanze ndibaza abashoboye kumena kijya kiganiro benshi baranyumvise izina witwa ko batanyumvise nitwa Ikiganiro Helene abona ko ni wa wundi avuka ari acibitoke atagira isugi ari Yes amanga ku ruhande ndi kumwe na Angel oya witwa Angel nitwa Niyongere Angelique umeze neza ego ndashima turamukiza abakunzi ba Dr. Swaleh unani TV ndabaramukije cyane kumwe n'amakuru uyu munsi n'ubwambere dukoranye ikiganiro ni jambere ndahari rero jambere uje mu bwami bwa Dr. Swaleh karibu gose ego ndashima so today rero tugomba kuyaga kubiri bikurikira kandi dukoresha umwanya muto icambere tugomba tuyage impamvu abahungu benshi kuki abahungu canke abakobwa twama twumva ngo bahemukiranye bigatuma bistressa abantu ugasanga umukobwa arahevye kuja mu nkundo n'umuhungu arabivuyemo kubera stress mwebwe muvuga kwikireka duhere kwa Ikiganiro Helene avuka cibitoki ca Rugombo aho isugi ari zike mwe muvuga gute arumva rero ubu bose barabahonjeje mva nkatatirembeje ngerageje kwishura kuri ico kibazo impamvu basi urukundo rudashobora kuramba canke bahemukiranira baburana umwanya burya mu rukundo ikintu ca mbere n'umwanya urumva rero tamuhaye umwanya ntago biba biri seriye naho cyo byumva
we umwanya iyo uvuze umwanya iwawe bisigura iki umwanya ubugombye gusigura iki abantu kugira ngo batahure neza so je umwanya ndiko ndavuga ikiyago hagati yawe nawe aba kuri phone cyangwa atari kuri phone aho byo bashobokera hose okay twumve hariya kwa Angelique nawe nyine numva ngo niwowe Kirugombo umva ubonye wa Kirugombo menye ko fye barahejeje Angel bimeze gute nawe ubivuga ko iki kwanza cyambere nuke kutubeshera nagari bose si bose aho wewe rero uriyo Seri ahembere imana wora oya ni biri mwibanga reka inyishura cyagi cyatuzanye sawa hama je cyo bivuga ko ego guhemukiranira biva ku mpamvu nyinshi zitandukanye hari gihe ubona umuntu ukagira ibishobisho kumva ibigumbagumba ukumva bakumwe nayo mu rukundo sawa hama ukamupropoza ugacugira imana akakwemerera sawa kubera byari ibishobisho n'ibigumbagumba uko minsi igenda ihera muri kumwe bikagenda birakuvamo ugasanga mu nyuma uramuhemukiye ukunze uwo nyene mutima wabakunze umva yamukundiye kandi bigumbagumba bijya bigumbagumba gusa mucamo mu yindi nzira mu minsi nyene ukabona uko ari umuziga siko umusanze hama ugasanga ucibona mutoshoborana ikibi cyabo rero hagiye cyagenda atabikubwiye akaguheba some program agatangura guhinduka akwandikira akakuvugisha gake ibiyago bikagabanuka nyene mbo tutabeshe la majorité tutabeshanye twese babiri canke na jewe ndimo la majorité burya hagati y'umuhungu n'umukobwa niyihe twoshira nka pourcentage nini bakunda guhemukira cyane pourcentage nini zikunda guhemukira mubiravye n'ingene mu vyumva ni ubuzima mwaciyemwo na cyane cyane mu gihe biba bigoye kumenya ngo abahemukirana bareko mubiravye mumenye muravuga ati nukuri ntuvuge ko uri umukobwa ushire kuri aho kuri neka mpere kwa ikigumije Jengerageje kuraba novuga ko ari abahungu bakunda guhemukira mbaza ati gute ega nico nayo naringiye impamvu ari abahungu umuhungu icambere abahungu barakunda kandi bakunda abakobwa benshi batandukanye rero biva kuri iyo mpamvu gace usanga aragukunze akunze n'uwundi camba n'abamenga wapi ntibishika ko abakobwa nabo bikunda ko bakunda abahungu babiri nico ndiko ndavuga urana muri make abakobwa nabo bahemuka bivaye n'ukuntu abahungu baba babitanguye kuko arabona murayaga uko basi mwatanguye muri mu rukundo mukayaga mukitanaho ariko ko iminsi igenda ihita niko umuhungu apunguza ubwo rero nawe umukobwa urabati je sinagumiza kubibamo uco usanga wafashe inyigo ugafata uwundi ahubwo bona ari seri none mu ncamakerere bose baranganya abahungu barahemukira n'abakobwa barahemukira kuri meme niveau no hanini n'abahungu sawa reka tuje hariya kwa Angelique tumwe nabivuga ubona gute bose bari kuri meme niveau ico kibazo sinuko no cishura kubera guhemuka cyangwa guhemukirwa bivana n'umutima w'umuntu ubwa mbere kenshi yahemuka cyane abakobwa aho rero nkene niye systeme bakoresha acacane igihe uvuze ko kenshi hahemuka abakobwa gute abakobwa ukuntu bahemuka baba bafite umusheri mururimo kweri mutagase mu nyuma ugacibona abandi ukabona bamurenze bafite nk'ibintu nka kera cyane sinzi ko nari ndahari none ubu ntibiriho nta bantu bagikunda ibintu by'abahungu barahari babikunda n'abatabikunda barahari babikunda n'abatabikunda mu ncamake nko ku bakobwa nyene no ku bahungu barahari babikunda n'abakobwa ko nyene umva baranganya meme ni oya ntago bunganya vraiment nawe uvuga ko abahungu aribo bakunda guhemuka gore basi kuvuga uko bose barahemuka abahungu ariko bararengeje mo okay na cyane cyane ndumva ko bahagurukiye abahungu bavuga ko aribo barengeje ku bwinshi tumwe tumenye abakobwa niyihe systeme bokora kugira ngo burya kugira ngo umuntu agere ku rwego rwo guhemukira haba habaye iki abayaku yani mu ncamake kugira agira avuga ati jewe umukobwa ndamuhebye muyumvira ko ari ikintu kiye kiba cabaye kugira ngo amuhemukire
je ngerageje kwishura muri ico gihe ntiwobuze impamvu yoba yatumye abikora kuko nimba abona impamvu yo guhamagara cyangwa kubaza impamvu biragucanze turasubiramo mwebwe mwiyumvira niki kibazo cyane niki kintu abantu bahumba gituma abahungu babahemukira swati ningeso mbi muba mufize cyangwa musana je ngerageje kwishura sorry vuga nanyara ishurire cyane oya ntagaye gusa nabi cyangwa ingeso mbi hagiye byavuye no ku muhungu cyemva ko gute ugasanga umuhungu nk'akarorero bamukunze n'umukirisu muri eglise imwe ego je nkunda umudivantiste wacu nkunda umuprotestante wacu hama mu nyuma ugasanga ingeso afite zirengeye n'iz'abapagani ugasanga yamuhemukiye kandi yamutse kubera ngo umwase bivuye kuri we bivuye kuri we akeshi umuntu akumva numva ngo abakobwa benshi bakunda guhemukira abahungu mu gihe abahungu babasabye mpompompo bakacabona kumengo nice abakundiye wowe kivuga kwiga icyo kintu nakivuga ko Iransi reka ngende kwa Angelique wowe kivuga kwiki na cyane ko numva ngo abakobwa bakunda guheba abahungu canke guhemukira abahungu bakabata kabisa mu gihe babasabye pompompo kweri ibyo bintu wumva ari byo je icyo nakivuga ko umuntu umusabye pompompo nkuko babivuze ntaguhe hama kayikwima mugaca muhebana apo wallahi nico wari umukundiye none wowe mwima gute none mwenye kirunga no guhebana birashika mu rukundo nivyo bikaba birimo kugira ngo mwizerane muryohane we munezerwane naho munezerwa marenza mu bundi buryo basi je mvuga uburyo ubona bundi bonezerwa mu nubwa Linda kwanza ni kubwira icyo bavuga kuri jewe mupfuye pompompo nta nikini baragushakiye bari ico gusa kuko umuntu ushaka muzabana n'ubundi bwa muzobana nta mpamvu yuko ucubishira imbere ivyo mbere ngamukore kubishira imbere n'ubu mwankina nkandi umva umukunda cyane ariko ukaca umwankina pompompo baramwankira nyene igituma mwanka mwisunga iki mu ncamake muba mugombye habiki nuko muba muri suki nuko muba mwarakijijwe cyane njani biki impamvu tubankiye birumvikana umuntu basi ngo anyobuke imwe ntibabuheba niko numva bivuga umuhungu nimba umukunda cyane agomba kwitwaza mutamwemereye azoguheba hakunda abakobwa bamwe bamagira intege ugasanga baramwumvise kubera urukundo bamukunda ntayo n'abanka atari uko bamwase amukunda kandi cyane yanse kubera kwirinda guhemukirwa n'ibindi bitandukanye inda n'ibindi mucama kenshi nico mutinya je kintu novuga ni icyaha hano ngoma duhagarare rero kenshi mutinya ko ari icyaha sawa ariko ivyaha si bijya byonyene ibyaha byo ni byinshi ariko je ndibaza mu rukundo igituma mwavuze ko abahungu kweri babehemukira cyane n'abakunzi ba Dr. Swaleh babimenye nukwera namwe mutabaho ivyo bashaka soko wapi wo muhungu musabye amavuta akayaguha ukamusaba igitumbura akakiguha ukamusaba impuzu akakugurira akaja gusaba pompompo ukacumwima uba wisunziye je ngerageje kwishura nko ku ruhande rwanje je sindi gusaba umuhungu dukundanye ngo ngurike canke mpikyoya nimba we abona ko nkeneye kwisiga nkeneye kwambara we nyene ari volontaire kabiri apana ngo je ngo ndagiye ngurira iki oya asante reka tuje ku indi deba twari ku deba y'ukuntu bahemukirana tuje ku yindi hari indi deba bavuga ngo kuki akenshi banze kenda ivuge neza hari indi deba bavuga ati kubera iki abantu benshi babagabo bakunda kubwana buto bakaresha inkumi ntonto mbere bagashika no kugwego runini ko kwipresenta mu bukwe canke nibindi mugabo bakahisha ko bafise abagore n'abana mwiyumvira ko bavuye kuki canke nka mwebwe iyo nkuru muyivuga ku iki mere kuri wewe je kuje cyo bivuga ko hari abantu usanga ari abagabo bakiri nk'abasore ugasanga yateye inda akiri muto bakamutera umugore ko atakundi babigenza akamutora hama umugore acamutwara ruguru hama akaza mu gisagara
akatera pocket akambara neza akabegwa abakobwa akagenda kubatereta akabaresha bazi ko ari umusore kandi ari umugabo. Mico gihe ndibaza ababona umenga ntaragira kuba nk'umugabo abashaka aguma aresha kandi sinabyiza. Babisa niba ufite umugore niba bakunze wenyene ugumukunze uwo nyene apana kumuvanga ko n'uwundi abari ingeso inzu vanga n'uwambe n'uwa kabiri wo muvanga ivyo ntimwozobiheba mbo bireho mu bihebe. Ariko kandi urukundo nk'uko bivuga urukundo ruja rushatse mbe wa mukunzi mugakunda navyo kuri kumva ko no mu maraso akurimwa ukaza kumenya ko afise umugore woca umuheba. Je kuri je no muheba je kuri jewe no muheba abandi sinzi reka nje ngabo muheba bora yaje ari mukundanye neza ubona ko mwakundanye bye no muheba uzi impamvu no muheba nimba ujya wa mbere byarakunze akamuhemukira yaramushize mu rugo ni nkuko nanje no mwizera nkuko nyine andi mu maraso nkamwemera akantwara ariko twagera mu rugo n'ubundi agaca asubira muri yangeso kandi niyo mpamvu je yo tuma ntamwemera. Oya mu ncamake bavuga ngo ingendo y'undi so tworabirako mu ncamake ingendo y'undi so tworabirako birashobora kwankaha no musi wewe birashobora kubudandaza ibintu bisanzwe bikanka kwera ukadandaza byanka mugundi munsi bigakunda ntibisigura rero ko umuntu yaravanye n'umugore canke yarahevye umugore akakuresha bitosha guma bana ico kirabaho kivuze kwi kirabaho nyene ibintu birahinduka ariko hari n'ababikora bataravana ariko kandi arige yoca nagukunda kurusha uko uri kurimvira we no oya byo ntago bibakunda kubavugira uko nuko bavugira ndabisubiyemo nuko bavugira nta bintu birahoye bakoze kubera rero ntwogera ukunda umuntu yaba afite umugore handi singeza sishobora kandi mana oya aya araje n'umuhungu n'umugabo ari presence je vraiment je ndi umugabo ndafise abana ariko je nagukunze kandi ndivuza ko tubana bivanye n'ibibazo mfitaniye n'umugore uwo muntu wamukunda none je zafite n'umugore atokwihangana abihebe ntabana nk'abamarayika nawe hategetse kugira ikintu mushobora gupfa umva ni mwagifa zize n'ubundi wa gatatu ahantu ho mu rugomba munananiye weho oya gutrese neza nawe ukamukunda ukumva ko wamukunda mwaraca bwa ati je nukuri ndakubwiye neme ubwiza ukuri bwa tubana unzi ariko wo muhebo mu wo muheba erega n'ubundi ibavuga ngo ingesira iraraba ntihwera. Wewe ingeso wamanye wewe kera niyo n'ubugifise byukuri imwe yo kwibijumba mu nkone aho yazamarara ari ibintu bimwe bihera so arega imigani iravugwa ariko hari ibintu bihera bigaherengeta we uko wari kare n'ukuri oya sinovuga kare ko nkiri hari ibintu byinshi wahinduye so byinshi nyene narabihinduye nawe rero nuko nyene nuko ashobora ubikanka mugi wawe bigakunda oya erega umutima uhemutse wamuhemukanye je vraiment nta mpamvu yuko no mwizera ngo tubane oya tuje kwideba y'abantu nabo usanga araba abamama bavyaye rimwe kabiri gatatu mugabo agomba abasore bifuza udusore duto ico naco ukivuze kwi ico namara kivugako ayabagabo usanga hanze bafite ijunja n'ijambo ibiki bakama ku kazi igihe cyose tunda kwibona amarere zitandukanye bakama ku kazi batashe niba umwanya umugore basanga umugore afite byose ntamuha umwanya w'ico gihe rero aca yifuza umusore ariko nasingeso nziza bakwiye kwihangana bakicara n'umugabo bakavugana ikibazo kagitorera umuti amuncamake igituma abagore bafise abagabo n'abana barondera imisore bagomba kugira babakorera umuti ego abapompore bikwire nibaza bari ico nyene kandi bari n'ingeso mbi kweri n'ingeso none wowe bivuze kwiki urayishigikiye oya sindayishikiye nta na gato umugabo mwarabanye akafite ikibazo nimwe babiri nko kwicara hamwe mukagitunganya mukagitorera umuti ako ni kimwe mwavuga c'umwanya ntimwitsinde mwavuze ko umuntu ataguha umwanya deja aba gukunda rero umugabo yo kwishinga akazi akaburira umwanya umugore byoca bigenda gute twavuze ko basore n'inkumi ariko abagabo n'abagore babana mu nzu byose nuko nyene umwanya uguma hahandi nyene abasore n'inkumi muvyicaye bikanka bo nibisanzwe ariko abagabo n'abagore bafite abana babahuza ntibotandukana bo baricara bakavyigira hamwe none kuki abo bamama bato mu ncamake kenshi baca biyumvira ko borondera udusore duto wimvira ko byoba biva kwivyo gusa nabo nyine bari n'ingeso icambere n'ingeso ko
ntagari paka wose wo muti ahubwo wikwegeye umugabo wabimenye bizoba birebire kandi butanasenga wowe urananiye ariko hanje none siko abivuga wowe nawe ubivuga uko nyene nuko nyene kwemera ntube wowe wemeranye ngene mbeshe kandi numva ukuri je nanje numva nta kintu renza ko nuko nyene biba bimeze mu ncamake abagore rero barondera ubuhungu buto buto babihebe ahubwo nimba ari ikibazo cyo kiri hagati yabo n'umugabo baje hamwe bakivuge bagitorera umuti tuje rero kuba mama bo batagira abagabo bamaze muga bavyaye bari muhira birakwiye ko nabo bagenana n'imisore canke bikwiye ko bagenana n'abagabo nka bagenzi bo ico nakivuga ko umugore umupfakazi no mu jambo ry'Imana biremewe ko umusore bobana umusore akiri muto yes kandi nawe afite nk'abana nk'abane oya simvuga umusore afite abana umupfakazi afite abana yabuze umugabo afite abana biremewe gusa ku musore umugabo nawe nkawe mu gihe bari umupfakazi ariko umugabo afite urugo bagiye kurusamburira ivyo ntivyemewe ariko hari amadini yemere gucunga abagore 2 3 4 ubu ufite ububasha ufite amahera jeje sindabishigikiye kwige dirisi wewe wananiye kupakare umugabo warabishigikira nawe uvuga ko icyo nawe bivuga ko sha oya kweri ari umupfakazi ntago yibujijwe akwiye kuja ku musore atangora eko no ku mugabo gusa umugabo mu gihe atarafise umugore basi ko turangeze ikiganiro cyacu murumva izi nkumi zibiri baradushushuye kweri barananiye reka tuko turarangiza reka ndaguha akajambo kivuga ico kintu mwari kinavyo ku mutima bibaye ngombwa agenda kibabwiye abafana mukimenye kivuga hari ibintu ngiye jewe basi ndangize nk'impanuro ndahera ku basore ngende ku nkumi ngende kububatse nawe ntarubaka ndahera ku nkumi rero wa mukobwa we ukunze umuhungu kunda umuntu atazogutera isoni muhagararanye kunda umuntu atazogutera isoni muhagararanye aho mvuga ku no ku bakobwa bose incarimwe ukunda umuntu uzokwemanga mu bantu bose aho uzo uri hose uzomwemanga apara kubishobisha ikindi yaca abahungu bafite ingeso nabo nyene tubajeko ubasanga ubonye umuntu afite ingidi afite inzobe ni mwiza tagase wese stabilite manimero yawe uramureheje mu minsi y'imbere uramuretse aho rero bari bishobisho ndabisaba uzukunda umuntu wavyimviri uri umuhungu genda uvyimvire yuko uzoteretanaka kugira umukunde bikuvuye ku mutima uri umukobwa naho apara guhita wemera afite imodoka afite amafaranga afite ibintu banza umuha umwanya uko nawe yabikubwiye yabihaye umwanya banza umuha umwanya kugira ngo nawe bitekerezeho nawe uzomwishyura ibintu watekerejeko yes reka ndagushimire nshimire n'ukuntu mwakoresheje akanya neza n'ukuntu mwitavye mukaza mu bwami bwa Dr. Swaleh kugira ngo tube turaganira reka shimire n'abakurikanye ibiganiro byacu ndababwire ngo amahoro y'Imana bane namwe narijya mwatwe kano kanya akenshi barakunda kuraba ibiganiro nk'ibi baca babica ko barengana ariko wowe wakiravye mvuge Imana iguhe umugisha nsezerera abakunzi ba Dr. Swaleh bose tubaseze tubagire ciao ciao أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت الجبروت 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 والجبروت الجبروت 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 والجبروت وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في امان الله بحق كافها يا عين صاد كفيت كفينا 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 وبحامي وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك